Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya impaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Mana data, turagushimiye ko uri Imana nkuru, uri Imana isumba byose, nta wundi muhwanye, nta uriho kandi nta uzoza. Mana yera, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye, none ndasabye ngo mpezagire unshoboze ubane nanje, kandi mwami Imana abankurikirana bose bagirirwa ubuntu nawe uzobukoze, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ego ndashimiye Yesu rero kuko nongeye kuza, nta kindi mfise ijambo rya rurema, nijye ngomba kugira ngo dusangire. Imana ishimwe. Turaba ijambo ry'Imana riri muri Mariko igice ni 16. Turahera hariya ku murongo wa 12. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu yiyereka abigishwa bamwe. Ku murongo w'12, hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo, afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Ndasubiramwo ngo hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo, afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya ukutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka mu bizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Imana nihabwa icubahiro. Inshuti nkunda, uri kurankurikira, ushobora kuba warakijijwe usanzwe uzi ibya Yesu, canke ushobora kuba ari rya mbere uvyumvise, ariko hano ndakuzaniye inkuru nziza ivuga ukuntu Kristo Yesu yiyeretse abigishwa biwe. Yesu amaze kuzuka, hari bamwe bamubonye, hariho n'abandi batamubonye. Rero muri abo bamubonye bari bafise akazi canke devoir yo kugenda barabwira abandi bati, wa Yesu by'ukuri twamubonye yarazutse. Haleluya. Ariko rero tubona ngo nubwo yabivuze, ababivuze bamwe bavuga bati ntibishoboka, nta muntu yapfuye yongera kuzuka, ntibishoboka. Na cane cane ko Yesu kumva yiwe bari bayishize ko abararirizi, bari bayugaye bikwiye, bari batangirije mu buryo bwose kugira ngo ntashoboye kuvayo. Ariko noneho Yesu Kristo yarazutse. Imana nishimwe. Rero abantu bamaze gukekeranya, bamwe batavyemera abandi bakavyemera, ndakunda Yesu. Yesu acaraza aragaruka yiyereka abo yari ashaka kwiyereka nyene. Imana ishimwe. Turabonye ngo kuri umurongo wa 12 ngo hanyuma yiyereka babiri muri bo, ngo afise iyindi shusho, ngo bagenda baja mu misozi. Ndashima Imana. Umwami Yesu Kristo ngo yariyeretse aba bantu ngo afise iyindi shusho. Bisobanurwa ngo ntibyari byoroshe kumumenya, kuko kumbura uko bari bamumenyereye muri uyu mwanya siko yaje asa.
ngo kuko yabiyeretse afise iyindi shusho. Imana ishimwe, kuko Imana ntishaka ko umuntu ayimenyera. Oya, ishobora kumbura guhora kwiyereka mu ijambo ryayo, ishobora guhora kwiyereka mu nzozi usinziriye. Uko ihora kwiyereka birashoboka, ariko irashobora no kuza mu yindi shusho utarumenyereye, kuko Imana ni ngari, Imana iragutse cyane. Imana ishimwe. Ngihagaze aho mbwire ba bandi bakunda kuvuga ngo iyo urose iki ngo kiba gisobanura iki, ngo iyo urose ngo iki ngo kiba gisobanura ikintu. Umuntu arose muri iyi context kirashobora kuba gisobanura iki, ariko undi arashaka kukirota ico nyene mugabo kandi gisobanura ibindi. Ako karagaciyemo. Yesu rero nawe ngo yiyereka aba bantu ari mu yindi shusho. Imana ishimwe. Si ibyo gusa, Yesu ngo acaragenda ngo asanga aho abigishwa biwe 11 bari bicaye ngo bariko barajya, ngo abagaya ukutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo, ngo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ntifukira icaha citwa icaha. Aba bigishwa ba Yesu bari baramumenye kandi bari bamukunda, ariko ndabona ijambo ry'Imana rivuze ngo yagaye ukutizera kwabo, yongera abagaye ikindi kintu citwa ngo gukomantara kw'imitima yabo. Imana idufashe bene data. Ibi ni ibyaha bibiri bikunda kuza ku muntu yamaze kumenya Imana, akagira ukutizera, agakekeranya ku kintu Imana yamubwiye. Imana idutabare cyane. Hanyuma abandi nabo bakagira ugukomantara kw'imitima gose. Umuntu akavuga ati yamara Imana yantumye, yakuntumye kuko nuku, kandi yumva ko ari ibyo kuri, mugabo agakomantariza umutima kubera yuko atagomba kubireka. Ntaba kekeranije ko atari ibyo. Oya, ahubwo yikomantariza umutima kugira ngo yanke kuvyemera, hanyuma bireke kumubera icaha. Mugabo nagira mvuge nti uvyemera utavyemera, icaha kiguma ari icaha. Ico baciza umuntu nukureka gukomantariza umutima, ahubwo akemera agaca bugufi, akumvira ico Imana imubwiye maze akihana. Kuko gukomantara umutima ntaco bizana igihano. Erega Imana ntizokunezererwa ngo wakomantaje umutima. Oya, ahubwo izonezerwa igihe uzokorosha umutima ugaca bugufi ukihana. Aba bigishwa biwe Yesu ngo arabagaya, ngo agaye kutizera kwabo, kandi agaye gukomantara kw'imitima yabo. Ngo kubera iki? Ngo kubera yuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Abamubonye baraje barababwira, nabo baranka kuvyemera, ariko Yesu kubw'urukundo rwiwe acaraza arabiyereka nabo. Imana nihabwe icubahiro. Mwene data uri kurankurikira, Kristo arasobanukiwe imitima yacu. Kristo arasobanukiwe ingene tubayeho muri inzira y'agakiza. Umuntu wese akunda kwishigikira, kandi umuntu wese akunda kwerekana ko ari wari mu nzira nziza, niko bimeze. Ariko ntidukwiye gukomantara imitima y'ikintu ubona Imana igutumye ko ngushishike gukomantara umutima. Si vyiza. Hari abantu batemera umuntu tuvuge agashinga intahe akavuga ati Imana yarankijije kansera, nk'akarorero ati Imana yarankijije kansera, nari ngwaye, Imana irankiza. Abantu bavyumvise ngo bareka ngo arabesha, ngo nta muntu agira kansera, ngo nivyo bamutegekeye kuvuga, ngo mbega ngo waruzi ko bajya abapasiteri ngo barapanga umuntu bakamupanga ngo kugira babesha abantu. Oya mwene da, Imana irakora. Muze tureke kwama turiko turapinga. Ndabizi ibintu byinshi muri iki gihe byaracanganye, hari abasuma benshi, hari abafunga kiwani benshi, hari abantu babeshe Imana ngo yavuze kandi itavuze. Ariko siyo mpamvu umuntu akwiye gukomantariza umutima mu bintu byose, areke kwemera. Oya,
kandi kigukomantaje umutima kuva kuri satani, kuko satani niwe atashaka ko abantu bemera ubukuru bw'Imana. Ariko ndatangara ugasanga abantu hoho baramamaza ngo ziyambaraga ngo ziya ngo zavuye kuzimu, ngo ziya ngo zavuye kwa satani. None satani niwe by'ukuri abantu babona ko rwose basigaye bizera gusoma inkomezi z'Imana kweri, ku buryo bw'uko umuntu umubwiye uti uriya muntu baramusengera arakira, ngo ziya nkomezi zavuye kuzimu. Inkomezi zavuye kuzimu nizo zikiza, ariko iz'Imana ntizikiza. Imana dutabare. Uko niko satani ariko arabesha abantu bagashishikara gushingira intahe satani aho gushingira intahe Yesu. Imana idufashe. Yesu aracakora no gushitsa isaha, kandi Yesu aracakora, arakiza abagwaye, arazura abapfuye, abarushara baruhura. Umuntu wese uko umwami agomba kumutabara nukuri aracabikora no gushika uyu munsi. Ababigishwa rero Yesu ngo arashavura, ntiyabanezerererwa ngo gukomantara kw'imitima yabo, ngo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Kandi ntibyamunezera umwami Yesu, kuko ababigishwa yari baraza kubinezerererwa nibavyumva, ariko none banka kuvyemera. Yesu rero acaraza arabiyereka, kandi aje no kubakosora ati ntimwagize neza. Arababwira ijambo rero kuri ku murongo wa 15 ngo arababwira ati mugende muje mu bihugu byose. Imana ishimwe, barabikoze, baragiye mu bihugu byose beneda. N'uyu munsi natwe agakiza karadushikiriye, kubwabo bagiye bagashinga intahe batiziganya, bagahaguruka bakagenda bakaja mu kinzuzi n'izindi, bakarenga igihugu bakagenda no mu bindi. Imana ishimwe, baragiye, ubutumwa bwiza bwarashitse ku isi yose. Ngo arababwira ati mugende muje mu bihugu byose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Haleluya, barabikoze. Imana nishimwe. Natwe wewe nanje nitwe dusigaye twukwiye kumva kano kamo ngo tubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntibwaremewe abaporoti gusa, ubutumwa bwiza ntibwaremewe abande gusa, oya, ubutumwa bwiza bwaremewe abantu bose, kuko Kristo yapfiriye abantu bose. Imana ishimwe. Kristo ntiyapfiriye abazungu gusa, Kristo ntiyapfiriye bariya abayuda bonyene, Kristo yapfiriye abantu bose. Nico gituma ababwira ati mugende mubwire, muvuge buno butumwa, mubabarire ku isi yose, mubwire mu bihugu byose. Yesu nashimwe. Aha niko ndabivuga, mbwira babandi bavuga ngo twebwe ngo dufise Imana yacu. Ntarumvise umuntu ngaho hakurya avuga ngo hariho Imana yabo, ngo igihugu cyose gifise Imana yacu. Ibyo bintu binyuranye n'ibyo twizera mu ijambo ry'Imana, kuko turabona Yesu ngene yabwiye abigisha ngo mugende mubwire abaremwe bose, ngo mugende mubwire mu bihugu byose. Nukuvuga ngo mu bihugu byose umwami yabaremye n'umwe, umwami yabapfiriye n'umwe. Mu bihugu byose bakwiye kumenya ubukristo, mu bahumeka bose bakwiye kumenya ubukristo, yuko ari we agirira neza abamwizeye. Ubwo butumwa bwiza rero bavuga n'ubuhe? Ku murongo w'16 ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Bene data nshuti z'umusaraba, uwizera akizera umwami Yesu, akamenya ko ari ibyaha byiwe yapfiriye, uyo azoca abatizwa. Imana ishimwe, agakiza kabe katashe mu nzu iwe. Uwizera akakira Kristo, akamenya Yesu icamuzanye, akihana ibyaha byiwe, hanyuma akabatizwa, uyo muntu azokizwa. Urubanza rw'iherezo ntaco ruzomugira uyo, kuko azoba yaramenye Yesu. Ngo ariko uwanka nawe, nguyo
aramaze gutsindwa n'urubanza. Bene data nshuti z'umusaraba, Yesu yabivuze ku mugaragaro ati genda mujabuke igihugu mujabuke n'ikindi mubwire abaremwe bose. Nawe uri kurankurikira, Kristo aragushaka. We uri kurankurikira, ubutumwa bwiza bwavuze ngo bazogende baravuga n'ubu ngo ihane bigishoboka, akira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Mwemerere bya bindi byose wacumura, siwe wenyine wabikoze, n'abandi barakoze ibirenze bijya, ariko uwemeye aragirirwa imbabazi. Wihane mwene data, iri jwi rikuburira ni rya Kristo, akwingingira guheba ibyaha, akwingingira gusubira mu rugo, akwingingira kumuha ikibanza Yesu kugira ngo ukizwe. Ngibe abigishwa ba Yesu barabitumwe ngo mugende mubabwire, kandi Yesu nawe arashaka yuko wumva yizera. Nutizera ibi uri kurumva, Imana izobabara kuko uzaba wakomantaje umutima. Nguko Imana yagaye ababigishwa bari bababwiye ko Yesu yazutse bagakomantaza umutima bakakanka kuvyemera. Yesu yarabagaye kubera yuko ngo ntibemereye abababwiye. Yesu aragomba ko wemerera uwo ariko arakubarira. Emerera iri jwi ririko rirakubwira kuko ni Kristo ariko arakwingingira muri je ngo wihane. Mu izina rya Yesu Kristo wihane, umwakira uyu Yesu. Uyu Yesu si uw'abaporoti, uyu Yesu si uw'abazungu, uyu Yesu ni uwa bose. Umwemereye akamwizera acaza akabana nawe. Haleluya. Umwizere, ngo umwizera, uwizera akabatizwa azokizwa. Imana ishimwe. Ngo ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Urubanza ruracari imbere, ntiruradushikira, ruracari imbere, ariko urubanza ruritegurirwa. N'abantu iyo bagenda kuburana bagenda bariburanya bo nyene, bipoza de question bongera biyishura ngo niyanyimbaza gutya ndamwishura gutya. None nawe witegurira umwami Yesu, witegurira. Hariho iminsi y'urubanza iregereje, hariho umunsi w'urubanza urindirijwe uri kurashika. Iyo umuntu ayumvise ngo Kristo Yesu ngo ari mukuza, ngo araje, nta kindi bisobanura, azoca urubanza. Abamwakiriye binjire mu ijuru, abatamwakiriye nabo baje mu gihano. None mwene data, ihane, Kristo arakurindiriye. Imana ishimwe. Yaravuze ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ngo ariko uwitizera azotsindwa n'urubanza. Aca arerekana ibimenyetso bizokwama byerekana abantu bizeye. Ibimenyetso bijojana n'abizeye ngo bazosenda abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu, kandi bazobavamwo bazokira. Niho tubona abantu benshi guhera kera Yesu yaraza akabasengera mu izina rya Yesu, abadayimoni bakabavamwo. N'uyu munsi niko bimeze. Abantu basugirijwe n'abadayimoni mugende babasengere, babasengera abazimu babavemwo mu izina rya Yesu. Sivyo ngo ngo bazovuga indimisha. Haleluya. Bazovuga indimisha. Indimi nshasha zo mu ijuru zirururuka. Umuntu akavuga indimisha abihawe na data kubwo kumwizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Aha ndiko ndakwinginga wewe utarabatizwa muri mpwemu yera, gira umwete, subira usenge, rondera. Birashoboka. Kristo Yesu waragize pa ya mbere yo kwizera Yesu, ukaba warabatirijwe, ukaba ugendera mu ijambo. Senga data kubatizwa no muri mpwemu yera naho, kuko iki ni kimwe mu bimenyetso kindi Yesu yavuze ngo bamwakira bamwizeye bazovuga indimisha. Haleluya. Wowe utarabatizwa muri mpwemu yera, urahamagawe usenge. Byuka usenge mwijoro, usenge mu gitondo. Fata iminsi isonzeshe, senga. Bwira data uti data umbatize mu ndimisha, kandi arabigukorera mu izina rya Yesu. Ikindi ngo bazofata inzoka
ngo nibanywe ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, ngo bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Imana ishimwe. Ibyo byose nibyo twemerewe mu gakiza. Ibyo twemerewe mu gakiza murumvise ko ari byinshi, kandi n'uyu munsi biracashoboka. Yesu abahezagire. Karaka kamo nariko ndababwira ngo ntukomantaze umutima ariko wizere. Ibyo bikubabaje, ibyo bikugoye, bibwire Yesu. Yesu yavuze ngo mubinzanire byose. Wabonye abagwaye arabakiza, abamugajwe n'abadayimoni arabamugurura. Yesu arabatiriza no muri mpwemu yera. Nawe gira intambwe yo kumwakira. Niba waramwakiriye naho ugira intambwe yo kubatizwa. Nimba wabaratijwe naho ugira intambwe yo kurondera kubatizwa muri mpwemu yera. Kandi si ibyo gusa, uca ugenda nawe ukorera Imana, kuko hari abantu benshi cyane bamugaye bari mu mwijima batazi Yesu. Wowe wamaze kumumenya, uca ugenda ubwira abandi. Simpaka kugira ngo bagusengera bari kugenda kugushinga intahe. Oya, genda ushinga intahe wese mubona umuzane kuri Kristo. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro kubw'aya majambo ko Yesu Kristo yapfiriye bose. Yapfiriye bose, kandi ubu butumwa bwiza ngo buvugwe mu bihugu byose, muri nationalite zose, abantu bamenye Yesu. Imana ishimwe. Turashimiye Imana ku bakozi b'Imana ba mbere batwitangiye, bakoze umurimo mwiza w'Imana. Turashimira Imana no abariho uyu munsi bariko barakora igikorwa cabo. Imana ishishikare uhezagire abo bose bariko barakora igikorwa c'Imana, abo bose bariko barashira imbere ubutumwa bwiza. Imana ibahezagire, kandi Imana iguhezagire nawe mwene data ufukama usengera abakozi b'Imana. Imana iguha umugisha nawe ugira igikorwa ciza. Imana ishimwe. Imana ihezagire abaririmbyi. Imana ihezagire abo bose bakora igikorwa c'Imana. Tuzosarura nitutarambirwa. Impera irategekanije kuri uwo wese afata umwanya agakora ibikorwa vy'Imana. Imana ibaha umugisha. N'aya majambo abayumvise mwese uhoraho Imana abahezagire. Urakoze Mwami Yesu. Ndagushimira urukundo rwawe rwagutumye witanga ku musaraba ukazuka. Mwami Imana, kugira ngo agakiza kacu tukaronke. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze mwana w'Imana nzima. Urakoze mukunzi w'abari mw'isi. Urakoze wavuze ngo ubwo butumwa nibuvugwe ku isi yose, ngo abizera ngo bakabatizwa bazokizwa. Haleluya. Ndasengeye mwene data ariko arankurikira, mw'izina ryawe ryera Yesu, umuhe ukwizera. Yesu, umuhe ukwizera, akwakire mu mutima wiwe, kandi umuhe kugira intambwe yo kubatizwa mw'izina rya Yesu Kristo, kandi umuhe kugira intambwe yo kubatiza muri mpwemu yera. Ndabigushimiye kuko ubishoboye Mana. Urakoze Yesu, kandi ngo ibimenyetso n'ibitangaza bica bigenda bikurikirana abizera. Mwizigirwa wacu mwiza, ndasabye ngo wongere ugarure ingabire zazimye muri uyu mwene data ariko arankurikira. Wongere ugarure ingabire zazimye muri aba bose mw'izina rya Yesu. Abakozi bawe Mwami, wongere ubahe gukorera mu mpemu no mukuri mw'izina ryawe ryera Yesu. Mana, ijambo ryawe rigendane n'ibitangaza uzobukoze. Uruhura barushe, umugurura bamugaye, ukiza abagwaye mw'izina rya Yesu. Urakoze Mana. Ndabigushimiye kuri Imana. Nanje umpezagire Yesu, amavuta yawe ashishikare kwa menshi muri je. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi kubikora mw'izina ryawe ryera Kristo. Amen. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen.